Bakunzi ba Buja TV ndabaramukije nkuko mubibona uno munsi twakiriye umwe mu bahinga n'abamenyi dufise hano mu gisagara cya Bujumbura turaza kwiyaga nawe mu kanya muraza kumenya vyinshi murabona akantu ufise mu maboko nakaduga mubona yuko gakozwe mu buhinga nyene bubayabaye ariko nakaduga kakozwe n'umusore wo nganye ni Bujumbura akaduga gakozwe mu buhinga bwa none turaza kubibona neza n'ingene karakakora mu kanya ariko reka mbanze nakiriwa gakoze atwidondore ninde aturuka he byagenze gutagakore yiza amashuri angahe yagakoreye he kuki yagakoze mwitwa bande Ego. Nitwa Manirakiza Jean Sabe mva imwaro mu Kibumbu. Akaduga nagakoze kubera mfise impano zo gukora ubuntu bw'ubuhinga ibintu bijanye na technology. Ubundi sivyo nize indimi ariko ndakunda technology cyane niyo mpamvu mfata umwanya ukwiye kugira ndayikore narijya ivyo bitambuza kubandanya amenya kwishuri hanyuma ako kaduga nakaduga kayora ivu hanyuma kakariduza kagapakira ni ubwoko bwa zijya modoka zikoreshwa mu gukora amabarabara. Uti ngo ni wize technology no wize bijanye n'ubuhinga wize indimi ariko reka ndakagwiye kugira ugafata ukadusigure neza ugafashe ako kaduga wowe ubwawe tubwire kwanza gakora gute ugasigura gute wewe aka kaduga gapakira amabeni. Akaduga gakozwe muri plastike indani nifashishije dinamo ya appareil photo analogique niyo ituma karonka inguvu zo kugenda kakongera kakaduza ibintu kaba kayoye. Ni akaduga gashobora kugenda imbere kakubita rivanse gafise amatara yaka kariko karagenda imbere kahagira nayaka kariko karagenda inyuma. Nakaduga novuga gakozwe muri plastike ivyuma vyinshi ni plastike. Ego. Uti ivyuma vyinshi ni plastike wowe ni wize technology wize indimi ubwo buhinga bwo gufatanya ama plastike agakora akayora ivyuma akayora amabuye akayora imisenyi bwaje gute wabwize he mu gihe wize indimi? Ni impano mfise kuva kera narakunda ibintu bya technology naho ntagiriwe amahirwe ngo ndabikurikire ku ishure sinigeze ndavyanka narabandanya rero ngira ubushakashatsi nkagerageza gukora utuntu dushasha kutinda aho nshika kuri no ntambwe nakoze akamubona ngaha. Akatubona gakozwe muki tubwire ibihimba bitandukanye bikagize. Karafise motel ifasha kugenda iyo kariko karagenda imbere cyangwa kagenda inyuma. Karafise iyindi motel ya kabiri ifasha kuduza ibintu biri muri kino kisahani kiba kiri ngaha imbere gakoresha mu kuyora. Hanyuma nakaduga karashobora gutangura guhinda katariko karakora hanyuma nka active ibintu kagakora. Wabonye fyonze ngaha kiratangura guhinda none ntigiki gituma gahinda hama izo nguvu zo guterura ibintu bikayora kazikura. Ibituma gahinda ni ama vibrateur ari ndani yavuye muri telefone zijya vibrere za telefone nizo zituma gahinda. Hanyuma inguvu gakoresha kugira kayore ibintu canke kagende ni izi engrenage mubona ngaha. Engrenage bivanye n'ukuntu ego nizi ego engrenage bivanye n'ukuntu zenstaye zishobora gutuma idinamo canke imashini yariko iranyaruka cyane ariko idafise inguvu nyinshi igenda bukebuke ikagira inguvu nyinshi cyangwa iyagenda bukebuke ikatuma iyindi engrenage y'impera yestareye ko igenda cyane mugabo ifise inguvu nkeyi. Uvuze ngo harimo dinamo wakoresheje dinamo yahe iri he itwereke neza tuyibona. Dinamo nakoresheje nayikuye muri appareil photo analogique iri ndani yakoreshwa mu kuzungurusa zijya filme ziba ziri muri appareil. Iya mbere ni iri ngaha iyindi nayo ndashobora kurumura nkayibereka. Eka nurumure ko nakazi kenshi kavuga gusaba kubisubiramo kandi ariko nagomba utuyagire rero neza ko tubona ari gato aka kamaziki
wagakoze muri ihe ntumbero? bo aka nta gikorwa umuntu ashobora kugakoresha ubu novuga mu buzima bwa misi yose, gusa ibi nabikoze kugira nerekane yuko nka hamwe bishitse nkaronka ubumenyi bwiyongereye n'uburyo dushobora gukora imashini niniya z'ubwoko butandukanye dushobora gukoresha mu buzima bwa misi yose, mu kibanza cyo kuza turaja kuzigura mu mahanga, aha mu Burundi twobishobora natwe. Uti rero we hanini aha washaka kwereka abarundi n'amakungu ivyo ushoboye n'ivyo ushoboye gukora, Imana igufashije ukaronka uburyo bukwiye. Ego cyane. Mu kuvuga uburyo ushatse kuvuga ni igiki kibuze kugira ukore binini bihagije? Ubwa mbere ikibuze ni ubwenge buhagije, ndazizi ko bike nanje zijya zigenda ndazibona zigenda kujya nyene, ibi nabikoze nisunze uko ntahura ibintu uko mbona byogenda kugira ngo gashobore gufunctiona. Nshatse kuvuga rero yuko ikintu ca mbere nkeneye ni ubwenge bwiyongereye, hanyuma n'uburyo bw'amafaranga kugira ngo mbandanye nkora ubushakashatsi no muri ico gihe noba ndiko ndakurikirana ivyigwa bijanye n'izi mashini.